Ntabwo low, you be strong like commando. Yani mapenzi moto moto dale. Zaniyo ngoho, upangayo masoro. Hamaje nawe twatse umuriro. Yeah, uretse ko hari programa nyinshi tumaze gukora nabi, sivyo? Ukasanga ku munota wa nyuma irapfuye, ntihabuze ikibaye, ibintu nk'ivyo ariko very soon que tutokora ikintu kigize uko biri kose icyo kintu kizaba ari kinini kuko ibintu tumaze gukora bigapfa. Indirimbo twayirecordinze 3 fois sivyo, bigenda neza bigahera, dusubiye kandi muri studio tugasanga amwe projet ikanga kuguruka, bayuguruye imashini katayipranta bavyo bintu. Yo, me people as your boy Adronis promoter wa musore wanyu, wa musore karakora ibishoka byose kugira ngo abazanira amakuru ariko aratrendinga muri industry ya music. Nkuko mubibona rero uyu munsi turi mukinanira kujya gatandatu. Mwibaza yuko naje kubazanira nde? Naje kubazanira umwe mu bakobwa bamaze iminsi bariko barabikora neza muri industry ya music. Nawe subundi yitwa Monia Fleur. Dufitaniye programme ya 14h. Naje mu gitondo. Urana nizuba ntiriraka ariko riraje. Rero hingenda mu telefone kwanza manze ndamubaze yuko ari muhira. Nano tuje ko murondera ntituhazi, tuzi yuko ari mukinanira 6e avenue, ntituzi inzu abako. Rero hinge kwanza ndamu telefone ndamubaze. Bonjour. Allô? Bonjour, voilà fresh. Jenda shim, hama programa ya 14h dufitanye ndibaza urayibuka. Ego. Nanje nari no mukinanira iwanyu tu nari nciyenga iwanyu kugira ngo tuvugane kidogo, hama tuze gukora ibintu biri averti. Okay. Karibu. Wewe ndaje nta kibazo. Sawa. Ya, bro fresh. Ndakubaza. Uraza hano Monia Fleur yo baba. Ndahazi. Urashobora cyane. Ya, bakunzi banda TV nkuko nabibabwiye, tugiye kumutera nta vyazi. Reka tugende umubro atwereka hanaba hama ndabereke ubuzima abaririmbyi banyu babayemwo iyo tutabateguje. Bro tugende. Ya bakunzi banda TV nkuko mubibona nguyu Monia twamubazaniye mwamoye Monia tigize makeup Monia fresh meze neza waraye neza Cyane ya tubishatse turabikora warubyiteze dukore ahanyene canke bimeze gute ndi tayari jewe cameraman nkuko mubibona rero Monia namubazaniye ushobora kwibaza mbega uyu muntu yitwa nde beshi muramuzi je ndababwira amazina asanzwe nzi abavyeyi bamwise kubera ko twariganye yitwa Shugwe ry'Imana Monia Uwase aka Monia Fleur. Sawa turakora mukije ndakura mukije utugiye ko ubaha n'insiguro ya aka muri muca muza inbox ndababwire ubikeneye kubera ko ubu ni wabikeneye mwe ntavye mukeneye si ukwe keneye ndabikeneye bimbwire. Sawa turavugana ntaco reka tubanze dukore umviriza uwunkeneye anyandikire ni Adronis promoter ku mbuga zose hama ndamubwira ico kintu ariko waraye fresh ikigongo kwanza subundi disco kazi kanyu namwe ya Monia nakwifuzije kera gusa ntibaze ngo ntiyumvire byinshi ndabasabye ikigongo nakwifuje ko dukorana ikiganiro sinakwifuje nkuko abantu benshi basanzwe babizi nakwifuje kenshi ko dukorana ikiganiro ariko sinakuronse kubw'impamvu kanaka uyu munsi rero ndakuronse bisigura yuko ndahera ku ntango yiwawe kugira ngo dukore ibintu bimeze fresh. Monia ndamuzi twariganye ibiki nibiki biography wanda yizi ntaye naje kuvugira ngaha. Monia indirimbo ya mbere wasohoye yitwa gute? Some Love akapera kugira ngo abantu tubanze tubatanguza ibintu bumva ntitubabwira ibintu by'imiganura byo
ahoreje niho nzoba sinifuza kuguhomba ubwo numva shaka kukumenya Samolova Nukuri kw'Imana uyu munsi wamenye Monia rero indirimbo yiwawe Samolova yaravuzwe kamajambo menshi aho benshi bavuze ngo turaronse muri gospel umukobwa azabikora neza afise ijwi ritangaje mbega Monia inspiration kuyita Samolova cyane Samolova gisigura iki kubatakize Samolova ni jambo iyo jambo ndakubwiye Samolova mu rurimi rw'icyongereza mu rurimi rw'igifaransa c'est encore plus mu rurimi rw'ikirundi biragorana gato but ni just ikintu kiba ni ibintu biba birenze ku bindi en fait ni vya bintu biguma abakunzi ba Ndati nko mubibona ibintu biratangwe gukomera Monia Fleur indirimbo yiwawe yarasohotse aho yagiye novuga ngo kuri YouTube channel ya Bination mbega Bination kuri Monia avuze iki kuri page avuze iki kuri Monia Bego ni page Bination Bination of course ni page asigura vyinshi cyane kuri kayo yanje y'umuziki je nyene nivyo dukeneye kubera ko n'uwo muntu yamaye kare wongera ngo muri carrière y'umuziki ndundi Monia Fleur tukiraho nyene turabizi Monia Fleur asengera muri Private Ministries Monia Fleur mengo nimba tari banga nimba tutihenze turazi yuko wabaye n'umuririmbyi wo muri imwe muri mu matimu iyo bita AS team nivyo chance naririmbye muri AS team niki kintu cyatumye uva muri AS team nuko nashakaga kubaka carrière yanje jewe nyene atari nari kutari afite hari abantu turatandukanye ntuze ari umuntu aba yumva bafite umuhamagaro umwe wo gukora nka team but nje nari numva ko nigeze kubaka carrière yanje nyene nka Monia Fleur apana nka team ariko ku ruhande turafise yandi makuru avuga yuko hari ikindi kintu gitandukanye n'ivyo tubwiye coba catumye uva muri AS team utabivuze ndabivuga please ndagusavye utubwize ukuri kubera ko jewe naje mfise amakuru kandi naje mfise n'inyishu yavyo ndagusavye umbwire niki kintu apana ico mbwiye kubera ko ndabizi nta kintu kimwe cyatumye mva muri AS team nubwo bashi bari bashatse kwinventa inkuru nyinshi but nta kintu kimwe cyatumye mva muri AS team ariko turafise amakuru avuga muri AS team kugira ngo akubwire ukuri cyangwa ubusanzwe yitwara akubwire ukuri amwe mu makuru nagenda tohoza mbere muri bamwe bagenzi bawe canke bamwe mu bantu bakwegereye baravuga yuko Monia ikintu coba catumye ntiyavuye ahubwo bivugwa yuko boba baramukuye muri AS team kubera ko boba bamufashe ariko aratamba zimwe mu ndirimbo za profane cavuga ati bivanye n'ivyo iri kurakora n'ivyo twebwe turimo ivyo bintu biri different niyo mpamvu bavuga yuko baciye bagusohora ivyo bintu ntavyo zimone urusaku ubwo n'urusaku kandi cyane nta kintu na kimwe cyatumye mva muri AS team ari kibi kuko barabizi ko uretse ko bari team no kugira ngo abantu bubake team sivyo baba bazinanye bien sûr que oui sivyo kugira ngo mufate injo kwitwa team kugira ngo mukorane no kuvuga ko muba muzinanye bikwiye vraiment sivyo ico kintu rero ushatse kuvuga ngo ico kintu ngo carahabaye ngo ikintu genre nk'ico no kuvuga ngo nimba twobatse team tuzinanye nimba nari nsanzwe bien sûr que winkunda gutamba nubwo mbeshe ntakunda gutamba vraiment no urambesheshe nkunda gutamba vraiment ni abari nuze nyene ubusanga bari basanzwe babizi ko vyari bisanzwe ariko ico kintu nticahabaye kuko narabasiguriye ndababwira ati njewe nje shaka kubaka carrière yanje nkanje nyene baranyumva baranahura hama ibyantu hadaheze no mwanya wahaciye hama ndakora igikorwa canje je nyene nka kumwe nababwiye ko nshaka kubaka carrière yanje je nyene ndababwira ati jewe rero gira nubake carrière yanje sivyo hama ndayubaka ndatangura ndaririmba sivyo je nyene
ama nabo ndibuka ko ku ndirimbo ya mbere hari ibintu bamfashije sivyo hari ibintu kubera ko urumva ntago twigeze cyari igikorwa cy'Imana uretse ko cyari igikorwa cy'Imana byari ibintu bigoye ko barabizi ko twarafashanya ariko nkaba nari nangoye carrière yanje nyene baramfashije même si aujourd'hui hari gikenewe iwabo ndagikora we ya Monia apari ibikorwa by'iwawe ukora biravugwa yuko Monia yarasangwa ari no muri korari yo mu rushengero byo bari byo ya narigeze kuba ndi muri Arete Ministries waraje imbere ukaririmba nari warukiri muri korari bari afite hariyo A na B sivyo nari nkiri muri A mambe baba nari nkiri muri B wimirije kuja muri A uracari muri B niki kintu cyatumye uva no kubera ko ikintu cyatumye mvayo nuko numvise ko nta afite kuri jewe ntaco byari bitwaye mugabo pour abantu magambo bavuga menshi cyane tuvo rero ugasanga biragusaba umwanya wo kubaha distance kuko iyo ubahaye distance hari ibintu bigabanuka bishitse muri uno mwanya hakabaho umuntu akubwira Monia heba umuziki wowe uheba oya ni uheba none kubera iki wumvise amajambo y'abo bantu ukemera kuvayo muri iyo korale kandi yo naga muri korale sisi turirimba muri korale turaririmba nago kubera ko muri korale turaririmba kandi ndaririmba ariko muri eglise tuba turi gusenga sivyo kandi gusenga ndagenda gusenga rero nibaza yuko sense biratahuritse umuntu yitwa Billy Oshipa umuzi ndamuzi niki kintu muhuriye Billy uretse ko ari umu brother tu yanwaye muri korali n'ubu ndacamumwubahira sivyo nta bindi bintu byo byarabaye ku ruhande guko yakujanye muri korale ibiki n'ibiki byo kujana couple ibintu nk'ivyo Billy nago nigeze njana couple nawe na nubwo birari wenjanye muri korali ariko yarigeze kugupropose ayo makuru turayafise oya umuntu yitwa Billy n'umuntu yitwa Kanore turafise amakuru yuko bari mu bantu baje kugupropose yuko mwokundana ntituzi ko wabemereye canke wabankiye dukeneye tubwire duha umuco jamais uretse wait afet na mutipe ho muri True Faith Ministries nigeze sokana nawe na afet njewe tuvuze ko ntituvuze ko mwasokanye tuvuze yuko bo baraje kugupropose sivyo na proposition nimwe nigeze nakira kwera ko proposition uyakira mu gihe watanze umwanya na proposition nimwe iva muri True Faith nigeze nakira kwera ko muri True mbangiye gusenga seriously nabindi bose bo zaraje uranka kuzakira ariko zaje oya kuwundi womenya gute ko zaje wazakiriye nakubwiye naje ngahanya mfise amakuru kandi nkuye mu bantu bari hafi yiwawe niyo mpamvu ibintu byose bakunzi bandahative ikintu atavuga ndakibabwira kandi cyo ndahubabwira muze kucemera siko afete oya arige abajournaliste mu vyemere hari game arige mu mufite amakuru ariyo sivyo ariko hari n'igindi game mu mufite amakuru atariyo cyayo mfise ndisire certain ayo mfise ayuda no ariko niyo okay ndaza kwanga kuvuga ukuri ariko ndaza kubwira ivyo wavuze ari ivyo nivyo wabesha ariko gushikisa nta kintu kizimurambwira ivyo bintu nivyo sivyo noya nta kintu tubandanye indirimbo yawe ya kabiri yitwa nde Unyemerera wari kubwirana ariko ndaririmba juste pour les amoureux gusa dukunda twese no nibisigura wait umuririmbyi aririmba sivyo naririmba true story gusa arigiye abona aririmba ku buzima bw'abandi bantu kwera ko ubona byinshi nkawe sivyo amakuru yose umbwira na makuru ubona sivyo si ibintu biba byakubaye ko wewe ako na makuru ubona ku bantu ukabona ibintu biba biko biraba amukabiririmba sisa rero nuko bimeze ya akapera aho nyene kugira ngo tubandanye tubashira muri mood uyu munsi uraririmba Wanyemerera baby ko tuzobana Wanyemerera baby kuba wanje Rwanda rwanje nemeye Monia
Monia Fleur kubera iki wonyemerera inspiration kuyita iyo ndirimbo wonyemerera yoba yavuye hehe nibihe wari urimwo byatumye uririmba iyo ndirimbo cyane nakubwiye ko ndiko uririmbira abantu oye niko dirimbira abantu ya sisa Monia Fleur twarabonye yuko indirimbo yiwawe wonyemerera yagiye kuri account shasha yawe ya YouTube wise Monia Fleur kuki itagiye aho iyindi yagiye en fait namandiko ndabivuga nudeya kiriya wonyemerera kija ko kuri rya cyane ya imaze kuja mbega wewe gushika uyu munsi nka Monia Fleur wowe uri kumwe na Pet Bination canke mwaratandukanye dukeneye umuco turi kumwe cyangwa twaratandukanye uracafashwa nabo canke Pet ni team yanje aracari team yanje ya aho hantu harimo akantu mengo nuri kuravuga neza nibo mu majambo make nibo bakumenya ibijanye na video ibijanye na audio canke serious ngaho urihenze sa nagaruko wari kubimbwira sibyo eske kubera ko ufise impamvu ndabikubwiye afet bination nagari ndebo nuko nabikubwiye wowe uzi ko bination ari ni bination ni izina rya page ni ry'umuririmbyi yitwa page ni page bination afise umuntu ari karafasha ari we Monia yeah of course turacari kumwe kwa kundi nyene afet ni team y'abantu turabantu bane uretse kumwe yagiye hanze nukuvuga ngo turacari batatu ya uretse ko uko twakora strategy twakora kuri Samorova atariyo turiko turakoreramo uyu munsi sivyo kuko bination ubwa mbere twe twashatse kuyigira nka afet no yita team yitwa bination ariko gushika uyu munsi nago yitwa bination sivyo ririya zina rya page twarari musubije ubu ni page bination kubwa mbere uvuze bination wowe uvuze twese wowe utuvuze twese ariko Paulo mama uvuze bination uvuze page wenyene mu majambo make gisigura yuko muracari kumwe ariko umumwe wese indirimba yishira kuri account y'uyu ni kuvuga ngo twahinduye strategy twakoresha ubwa mbere ya Monia kubera iki umuntu yamakora za ndirimbo yamari wa wundi abandi amantuze yiwawe bamita yakoze Sam Lova akora mengo niyinya ni yayikoze akora wonyemerera ariko iyindi nagari we yayikoze ntaco kuki uwo gukoresha indirimbo zibiri ku muntu umwe biboneka yuko umengo abandi ntibashoboye abandi ba producteur bo mu Burundi oya nibisigura ko badashoboye sivyo nuko ariho nakoreye gusa indirimbo zibiri kandi indirimbo zibiri ni nke cyane ni nke cyane ku buryo udashobora kuvuga ngo niwe yama yakoze izindi mugihe niya gatatu atari we yayikoze turabandanya indirimbo yawe nshasha korako kubera iki korako akorehe wari kubwira nde akore yari korako akore kuki tadise pole dukeneye ndazi niwe wabiririmbye dukeneye tubwira akore kuki afite urumva indirimbo y'uja kuririmba no sigura ibintu byose mu ndirimbo gukora akajambo konyene dukeneye kumenya wari kumubwira uwo muntu canke abo akore kuki urashobora gutusha ku muntu mukundana bien sûr que oui umufise kumukora aho ushaka hose sivyo kubera ko muba mukundana akamera umukopine wawe abaramukope wawe urashaka kumukora aho ushaka hose ahantu hose nawe yimiriwe tu ni hose tubwire uwo muntu rero ariko urabwira koreko ninde nyene nabikubwiye nje na ndirimbo ya True Story vraiment ndaririmba umunsi nayiririmbye tu nje nzobivuga ati yari True Story sure tukiraho nyene tutaraja kure Monia Fleur yafise mu boyfriend yego yitwa nde nawe mvuga vraiment ndamubabwira ko biri kose ntawe uzi vraiment nawe nzi ayavuga sure uri serious twumva umuntu yitwa Freddy Freddy kuri sima radio once ndahiga ifoto ndaza kuyishira mu kiganiro bamubone Freddy Jeninde Freddy
nta ivyo vy'ama sinzi ibikuru en fait nje nzi ba frère benshi vraiment nta ujye nyene muri kumwe ntaco benshi umwe muri bo nta muntu turi kumwe yitwa frère yitwa nde none ko atari nakubwiye ko atari boyfriend wanje uvuga but nago angire na mvuga izina vraiment en fait umunsi vyabaye ngombwa nzomuzana mu kiganiro ndavuga ati guys ngoyi ahantu beshe kweli kuri nk'umunsi no muzana nkamukoresha ikiganiro bagasanga ni wawe ndivyo cyo bigenda gute wabishafa oya tugende ntaco ibintu birahinduka man ibintu birahinduka mu majo ntaco bazi ni wumva ivyo nivyo nkeneye yarahabaye hama arahava urumva birahinduka yarahabaye hama arahava hazi yundi inde ivyo bintu bihinduka ni ko namu ex mfite yitwa Fred ivyo bintu bihinduka ni ivyo bintu bihinduka ni birahinduka nyene gusa ibihe ibintu birahinduka ariko namu ex mfite yitwa Fred bakunzi banda ha TV ndibaza mwese muri abarundi muri ko murumva ikirundi afise ariko aravuga ibintu birahinduka gisigura yuko uwo Fred yarahabaye ariko hashobora kuba hari ubundi vyarahindutse shu urabesha ya Monia akapera korako ntabwo balo you be strong like commando yani mapenzi moto moto dale zaniyo ngoho upangayo masoro hamaje nawe twatse umuriro iyo nkoho ariko ravuga ntiyi subundi iyo bavuze nkoho wowe wumva iki none umusheri wafise nkoho oya usanga tubwire rero iyo nkoho ariko ravuga ko si umusoda no usanga ari kuri pour les filles ntago ari njyewe ugasanga ni pour les filles bafise babasoda none we usingana nito gute gashi ntaco umviriza dukeneye ijambo kurinde kugira ngo uduhe umuco sivyo kuko abakunzi banda ha TV n'abakunzi biwabo bifuza kumenya mbega korako kubera iki yavuze korako hama ibivugwa muri iyo korako nibihe nadusigura ivyo bintu yariko aravuga wawe nkoho wahejeje kutubwira yuko umukunzi wawe agukorako aho yifuza hose ariko sha numbeshere ntabyo nabivuze je ivyo bintu bavuze ati umukunzi wanje abafise droit yo gukora aho yifuza bavuze ati umukunzi w'umuntu abafise droit yo kumukorako nawe uramufise yego ararufise sigoro ruhusha ariko ubundi mfite nje nabivuze oya none wawe urumva ntago afise aba bandi bararufise ariko wiwa ntago afise wait twabihevye ivyo twavyibagiye hama umugenda gusigura ivyo nuririmbye navuze ngo abantu bakundana sivyo bafise amadroit sivyo yo gukoranako c'est ça que je dis rero en fait urumva jewe urashobora guca ugira nimba ufise umusheri wawe urazi ko mu bigenzo ako nimba utamufise muri commentaire kutamufise navuze nabahaye uburenganzira ababizi baravuga ati hariho abatabizi nawe ati nta kundi cyane bagomba ndangi n'umukomisiyoneri cool sawa twagiye Monia ndagusabye please uduhe indirimbo uturirimbire kwanza sivyo indirimbo apana ibintu byo kutubanira uduha imisegonda 2 no abakunzi biwawe apare yuko hari abaza kumviriza ikiganiro atamame gafise kuja kuri YouTube kuyumviriza dukeneye nta igitero ca kabiri utwumvishe uturirimbire akanya gakwiye igitero ca kabiri none wagiriye ko mu gihe gisahira naho nyene rega naho ngiriye ko nta kibazo kirimo aho rero uzovugize neza ko uzoturirimbiye yose girako reka na turirimbire nacu ongi igitero ca kabiri ca kabiri cyane nta chifisi ntabwo balo you be strong like commando yani mapenzi moto moto dale saniyo ngoho upangayo masoro hamaje nawe twatse umuriro oh baby no be rush tuzavura imende crash nkanda kanda aho nyene baby afata cyane ntudekore give me love baby body come to feel my body oh dale korako korako yababwiye
Monia ndakeneye rero twugurukiranira sindi ko mvuga wowe ibiki nibiki ngo wabwiye bande cyangwa wabwiye bande twumvise yuko muri ico gitero hari ahantu uvuga ngo nkandakanda aho nyene korako aho nyene urumva aho nyene dukene aho nyene hehe ni nkandakanda iyo bivuzwe mu kirundi bawumva umenga sinzi ukuntu vyitwa ako ni massage sivyo umva nimba rero ariko mukorera massage aho nyene ageze naho nyene aho nyene ageze washatse kuvuga ni oya biravana nimba bahereye mu mutwe akabageze ku bitugu sabye aho nyene ahageze naho nyene ya Monia kubera kuvuga mu kirundi tuba dukeneye utubwire ikintu ugise ukivuge neza bacumva ico kintu abarundi sivyo wavuze mu migana ariko oya na migani nakoresheje ya sio fresh wumvise mvuga ya migani yesogo nayo navuze ya Monia rero turaje Monia Fleur tuvise amakuru ayonya ntayo nzi neza kuri je ndayifata nk'urusaku ariko twabwiwe na bamwe mu bantu baba bakwegereye nihe migenderanire iri hagati yiwawe n'umuririmbyi Be Face on Floor rap business dufise amakuru yuko bivugwa yuko Monia Fleur yoba ari umuhabara wa Be Face on the Floor dukeneye uduhaye amakuru navuze ngo n'urusaku ntavyo nzi neza ibyo nzi neza nabikubwiye uru n'urusaku kibabaje nuko nibyo waruzi neza n'amanyanga gusa en fait Be Face on the Floor kama dawa yeah yeah ndamubaha cyane sivyo ama ivyo vyo kuvuga ibindi ngo oya uko biri kose bingira ngo urabona ukuntu angana sivyo n'ukuntu ngana birari aba brother wiki gihe umujene wa 30 aza kuraba umukobwa wa 13 ans ivyo nta kibazo ivyo ntuvyitwa oya nta kibazo nimba ari kubigenza vraiment ni sawa sivyo ariko uretse guhurira muri mu kazi nabi sivyo na handi hano duhurira ya uretse kari no mu brother wanje vraiment arafite ikintu afasha mu bintu vyanje mba ndiko ndakora ava yuko abantu babibona sivyo ava yuko ushaka kumva indirimbo ukavuga ngo iraryoshe umenye ko hari umuntu aba yabanje kuvuga ati kiratagase cyangwa ahantu ifake ushanja vraiment ibintu nibisengeye ya iyo uvuze guhurira mu kazi n'umuntu mu gihe tuzi yuko Monia Fleur nta collabo bafitaniye na Be Face ako kazi serious turiko tuvuga ivyo tumaze kuba ntibiraza ivyinyegeje ntavyo tuzi muri kano kanya ko tuvuga ivyo tumaze kubona mbega ako kazi ubuzini bwinshi ushobora gusanga hari ubundi buzimuhurira ariko mukabuhurirako na Be Face ariko aya ico duhuriye ko na Be Face no muririmbyi nka muririmbyi kazi sivyo ibindi duhuriramo nawe uco vyumva sivyo ivyo duhuriramwo ni guhurira muri studio nimba hari ikintu dukeneye gukora ndavuga ati afite indirimbo bari nini cyane nukine sivyo indirimbo bari nini nubuzi ukuntu bayanditswe nubuzi ukuntu yaririmbwe muri studio kubera ko ntuyumve gusa ngo kaba kamara umwanya muto gatwara umwanya munini sivyo kandi ikeneye n'amayide y'abantu benshi ya uretse ko hari programa nyinshi tumaze gukora nabi sivyo ukasanga ku munota wa nyuma irapfuye ntihabuze ikibaye ibintu nk'ivyo ariko very soon fuck tutokora ikintu kigize uko biri kose icyo kintu kizaba ari kinini kuko ibintu tumaze gukora bigapfa niyihe mpamvu ituma bipfa mu gihe akwemerera yuko ubuzi kuririmba kandi akakwemera ko mu gikora ico kintu ariko kigapfa ku munota wa nyuma hari igihe usanga urumva Bi nawe n'umuririmbyi cyangwa kubita amakontre jewe ayarambeshe vraiment urumva ari igihe usanga habaye nka programa ituma icuke umva hari ikintu ari ibintu bavyagoranye cyane vraiment sinzi ko waravye story ya ndirimbo Insolite sivyo iya ndirimbo Insolite yabaye mimi Insolite bitari bwoba nyene sivyo iya ndirimbo nk'iriya ndirimbo byasoke ari ibintu byinshi byabaye nyene kwa ari mwijwi giwawe ryavuyemwe mu nyu na bintu kwanze narinda ndabivuga
story uzogenda uyiraba irimo vyose yabivutse sivyo ama yagukubise ubuhiri washize mwijwe oya uzogenda uyumvirize story we uvyumvirize kuyumviriza uyu mutsi umviriza undungitse kumviriza ndi kumwe n'umuntu ashobora kumpukuri turi kumwe nkene ahubwo wenyene ukume kugira ngo n'udashobora kuja kumviriza iriya ndirimba karaba ikiganiro amenya ati byari bimeze ukunya Monia yewe yarashize mwijwi bifesa karikuramwe mu nyuma bimeze gute no afite iriya ndirimbo sinzi ukuntu nje mba numva no vyita sivyo navuga ngo bari bamukoreye ko bari bagize sivyo ni ibintu nk'ibyo indirimbo twari recordinze 3 fois sivyo bigenda neza bigahera dusubiye kandi muri studio tugasanga amwe projet ikanga kuguruka bayuguruye imashini katayipranta bavyo bintu cyari kibombe seriously sivyo ama mu nyuma barasubira afite barasambura vyose basubiramo kandi gukora ina nishasha sivyo basubiramwo bakora inuze yanshasha basubira bakora beat shasha asubira kurondera ibintu yaririmbye yose iriya ndirimbo kuningana biya binaririmba gusa kurondera aho yabibitse ni ibintu binini cyane sivyo asubira kandi aragenda ararondera aho yabibitse arasubira kandi araririmba but uwo munsi nahise birthday yanje nawe yari sanse kuyizamwo nanje urumva sinari gusiba birthday yanje ndambwira bi seriously nje ndagiye sivyo aravuga ati tiyangu nta kibazo wariyaranjije warakoze neza c'est vrai reka nanje niyaranje kuwanje kandi kava yamaze gusohoka urumva ibintu biriko biraba kava yamaze gusohokana ari ibintu vyo kurinda gutegereza ngo reka ngende nkore birthday ngo ubundi ngo nzogaruka ko n'uwayikoze amiri nawe afise programme nyinshi sivyo kugwa programme rero zirenze ya nambwira bi si ushobora kubona hari uwundi umuntu ari hafi ashobora kubikora c'est bon uwundi umukobwa uriya mukobwa Meiri arabikora ya majambo make abakunzi biwawe ushatse kubabwira mu majambo make yuko Insolite ya mbere hari mwijwi giwawe mu nyuma biza gupfa bivanye n'ivyo bintu byage ibisanga n'ivyo bisanga byage birabamo hama ijwi giwari buramwe mu nyuma ariko ijyambere iyi ndirimbo ya mbere ryari twitege yuko mugiye gukora ikindi kibombe witeguye fresh ifake tuzogikora vraiment iyo plan urayifise cyane murayivuga nibaza iyo plan nibaza yuko nkitangura kaya yanje yuko nkora na Samolova nibaza ariyo plan ya mbere nashyize hanze Monia n'ubuhe bucuti buri hagati yo na B-Face mu gihe nimba bakubajije umuririmbyi w'umurundi kwa ibiki n'ibiki hama haza imbere B-Face none how ushobora kuvuga ngo afite na Love ba M na V sivyo ndamuzi ko ari umuririmbyi w'umurundi sivyo arabari nzi babaririmbyi b'abarundi benshi mugabo na bucuti nje mfitaniye nabo sivyo ndana hano turanahurira binasoke mu Burundi ufitaniye ubucuti n'umuririmbyi B-Face wenyene no barahari kuko B-Face yamagaruka ha tukabura kuko B-Face niwo muntu nivyo nakubwiye sivyo ni nkuko ushaka kuvuga we kubera iki wewe na cameraman mugendana ukora ko muruzi bon afet ari ivyo cameraman agufasha wowe udashobora ntushobora gukora ikiganiro ngaha ngo amutugenda ngahariya ngo ngugire sivyo nago rero ngo wira gukura rero nago sivyo uretse uvuze ngo B-Face nuko ari wo nago nshaka kubwira page kubera ko page urabizi ko ni team yanje turategereza kwamana sivyo ni igikorwa cibo cyuko twama turi kumwe urumva aho en fait ni page na manager wacu rero sivyo no kuvuga ngo abo bantu bategereza kwama bahari nimba ndi muri studio nimba uretse ko nategereza no gukora ikiganiro bari nga urumva usanga biragira biruzuzanya ivyo bitegerezwa sivyo ariko nagara akazi kiwe sivyo sakazi kiwe siki usanga ni afeti y'umuririmbyi aje muri studio sivyo aza ku masaha yiwe sivyo aza ku masaha yiwe yasanze uyundi aramubisira sivyo ako imbwa asanze muri studio ndiko ndakora nashaka gusohoka sivyo aravuga piti yangu kora tumve sivyo cyangwa afata umwanya ngambwira narakoze aha na gende en fait nimba uruze kuronka umwanya ze kuhaca wumvirize sivyo niwo sakazi kiwe siki akagenda kumviriza akambwira piti yangu imeze neza cyangwa piti yangu hari ibintu bitameze neza hana ya nuko nyene tu
ya Monia Fleur muri uno mwaka wa 2020 turimwo amezi ariko aragenda turinjiye mu kwezi kugira kane naye ma projet mbega urahejeje kuduha indirimbo wise korako twizere yuko tuzoronka iyindi muri 2020 canke bimeze gute nzokwigera tuvete nifuza ahubwo kubitanga vuba Paul mama ashaka kubitanga kare ikiringo kingana gute aya ntabwo nshaka kivuga kubera precisa ndabona nko mu mezi 3 canke 4 noba nkwiye gushira hanze oya uko biri nashaka gutanga iyindi mu kwezi kumwe ariko urabona ko sinzi shaka kubivuga ngo ukwezi kumwe ari gusanga ivyoma n'ibisezerano ya n'ibisezerano dusanga bigoranye tu Monia ijya ndirimbo twarabonyemwo bamwe mu bajene mbega bajya ba King Video bakuye kumengo ntitware dusanzwe tubamenyereye muri industry ni creativity yego niki kintu cyatumye mu gihe tuzi yuko Monia n'umuntu n'umuririmbyi asanzwe azi urazwi iyo umuntu azwi agerageza gukoresha abantu baba basanzwe bazwi kugira ngo ikintu ciyo kigire power kuko abantu bujya mu King wakoresheje nabo nyine baba bati kanje kuraba indirimbo ya Monia babafana biwe none Monia kubera iki wewe akoresha sinzi ngene navuga en fait why not tudashaka kuduza abandi natwe twama dukeneye abatuduza every day sivyo turashaka kuduza abandi natwe birashoboka niyo target uri kurakorera ko canke wewe warashitse ntucifuza bakuduza oya naga ari ivyo twavuga Paul mama sivyo kuri ya ndimbo korako nakoresheje bari uretse ko bitari biri muri Prayans ariko sivyo kubera ikire bitayemwo byage umva bari abantu barimwo c'est bon ariko ni ari plan yawe bari arimo ikintu kimwe kitari plan yanje sivyo ivyo nyene nivyo dukeneye kubera ko nafashe plan B sivyo nafashe plan B wayikubise ubuhira hari akantu kagoranye kubera ko nashaka gukoresha umu King Video w'umuririmbyi sivyo ako rero urabizi ko nawe abari umuririmbyi aba afite porogaramu ziwe acahabaho porogaramu itunguranye kandi yumvikana ndavuga nta kibazo turashobora gukora ku yindi ntuzeya nta kibazo ibintu byinshi biracahari iyindi ndirimbo izoza ariko abandi bose yari Prayans vraiment bisigura yuko abo bakuzaniye bwa kabiri plan B no nago ndi kuvuga bari abantu bari basanzwe bahari kuri ya nyene ako umu King Video nuwo ndikukubwira twizere yuko ico kindi gihe tuzobona uwo mu King Video w'umuririmbyi mbega ntiyo bari bihe hako nawe basubundi kumukuru umviriza afa kuba ari umuririmbyi gusa uzomubona irazi impamvu rero twaciye twiyumvira yuko yo baruye nikora ko tuzi yuko niwe muntu mufitaniye imigenderanire niwe muntu agufasha vyinshi sivyo nago uvuze ngo no muntu dufitaniye imigenderanire y'akazi okay barahari n'abandi ariko sivyo ariko barahari abandi mugabo bahari abaririmbyi bagenzi banje sivyo n'abaririmbyi bagenzi banje tu kugira ngo bya bindi vyo guhura okay umuririmbyi okay tu ashaka gutera blague yo diva tukagera ako bigahereraho sivyo ariko B nawe n'umuririmbyi mugenzi wanje ariko hari umuntu ubona aba kwifuriza neza sivyo si kuvuga kuri hafi aba kwifuriza neza mu gihe uretse uzi niyo urabona nk'ubu dufate nakoze sivyo niwe baze ngo hari biba birenze ako iyo mfise ikintu ngira nkore sivyo iyo mfise ikintu ngira nkore no muntu aramenya ati okay sawa wowe ukora uvura mu byo wumva wifuza niwaheze uzombwira nze numvirize sawa okay ariko mu gihe atagikorwa nk'ubu mfise ndiko ndakora ama interview gusa sivyo sha nindwira rero atana yambu bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona twari twabazaniye uyu mukobwa wa agire vyinshi ababwiye ku gikorwa cyo gishasha Monia Fleur hariho umuririmbyi yigeze kuvuga ngo
uza kwemera yuko umuririmvyikazi wo mu Burundi yuko yavumye umuririmvyi ngo atwarinda mbega kirimo ibibazo bibiri uremeranya neza yuko ivyo bintu umuntu yavuze ko kari ivyo canke icya kabiri naco mbega Monia twitege yuko nawe bigiye kumushikira mu gihe tubona yuko Monia afise hit muri kino gihe iri kiraza nyene ijugumiza abantu ntuzeya imbere yuko uwo muririmbyi avuga ivyo bintu ngira ngo yabiravye arabiye ku bakobwa b'abarundikazi baririmba sivyo ariko nawe uri umuririmvyikazi w'Uburundi oya ntiwari bwaze muri endi niho narindi kubera ko yarabivuze hariho benshi hariho batetero hariho ni benshi b'abakobwa kandi tuzi yuko bataravyara urumva ikintu kimwe gihari nuko uvuze uko biragorana cyane biraza kutugira ariko yavuze ngo yarabivuze ariko ibintu byose byavuzwe nagari ariko biba mu majambo make uvuze ati ivyo yavuze ntavyishigikiye ubikubise ubuhire no nago umvuze ngo sivyo kubera simfise kuvuga ngo sivyo mu gihe we yabivuze hari element yabonye ari ivyo sivyo ariko jewe ni programme na office sivyo yo kuvyara kandi hanze y'igihugu turabona abandi bakobwa batagize ako je ikintu nkunda kuvuga nago ushaka kumujija ngo yaravyaye afite umwana urumurondera ubona yuko hageze kuronka umwana sisakejdire ya Monia mu kurangiza kwacu uri kumwe na PHB Nation mbega niki kintu kibura kugira ngo mukorane korabo nka famille dukorane korabo nka famille very soon turayikora sure turayikora il faut que abanza kwerekana en fait PHB Nation bamuzi ko umuririmbyi wa gospel but hari yindi visage akeneye kubanza kwerekana kubera ko uravyumva ko biragoye right now ariko nawe aririmba gospel nawe uruziririmba narayiririmbye ariko narabihebye ubu narayiririmbye ni vya bindi nkunda kuvuga nago nje naje kuririmba nk'umuririmbyi wa gospel ekama sivyo rero tuzoyikora nawe abanze yerekane fait visa ya music yiwe reka tugushimire bakunzi banda TV nkuko mubibona mwari kumwe na Dronis Promoter wa musore wanyu wa musore aguma bikora kwa kundi nyene nkuko mubibona rero twari kumwe na Monia Fleur umwe mu bakobwa babigema ariko arabikora neza yababwiye vyinshi kubijanye na career yiwe ya music arababwira kubijanye n'indirimbo yiwe shasha Monia tugushimire twizera yuko n'ikindi gihe tuzokurondera uzotworohereza naho twarenze kuvyo twari twavuga nzoborohereza vraiment bakunzi banda TV turabashimiye kumana natwe wowe utaragira subscribe genda uyigire ugumukurikirana ibiganiro byacu ciao